Mu biganiro byacu turahera ku makuru y'ijwi rya Amerika turuka hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Urakoze Geoffrey. Muri Sudani abakuru b'abaroberi batahutse muri iyi ndwi ku murwa mukuru Khartoum bavuze ko biyemeje kubahiriza no gushira mu ngiro amasezerano mashasha y'amahoro na leta bafise umutima mwiza. Al-Hadi Idrisi, umukuru w'umuhari Front Revolutionnaire du Sudan, umwe mu migwi y'abarobere yasinye amasezerano na leta mfata kibanza ya Sudani, yabwiye abamenyeshamakuru i Khartoum ko ayo masezerano ari akaryo keza ko kubaka Sudani nshasha iyo abanyagihugu bose bazofatwa kumwe. Idrisi yavuze ko we n'abandi bategetsi barongoye imihari n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi batahutse i Khartoum n'imitima yugurutse. Yavuze ko yizeye ko abanyesudani bazobafasha mu gushira mu ngiro ayo masezerano. Muri ayo masezerano yasinyiwe i Juba muri Sudani yo mu manuko, imigwi yose itavuga rumwe n'ubutegetsi ubu iri muri leta mfata kibanza nk'uko Idris abivuga. Mu ndwi iheze General Abdul Fattah al-Burhan arongoye akanama karongoye Sudani ivyifata kibanza yarababariye imihari yose yitwaje ibirwanisho yagwanye na leta kiretse abagirizwa ibyaha bihohotera kiremwa muntu n'ivyaha byo mu ntambara baronderwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Amatohoza aheruka gukorwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika yerekana ko igice c'abarepublikane batoye bemera ibivugwa na Perezida Donald Trump ko yatsinze amatora yo mu ndwi zibiri ziheze biciye mu kuri, aho yahiganwa n'umudemokrate perezida yatowe Joe Biden. Trump yamye yemeza hafi buri munsi ko amatora hamwe n'iharurwa ry'amajwi byakozwe hatumbereye kumukumira ku butegetsi, acarahakana kwemera ko yatsinzwe na Biden. Ibyashyikirijwe inyuma yo kubaza no kumviriza abanyagihugu barenga 1,300 byasohowe ejo kuwa gatatu byerekana ko 73% bemera ko Biden yatsinze na 5% bibaza ko Trump ari we yatsinze. Ariko abanywanyi b'umugambwe w'abarepublikani baracafise amakenga ku byavuye mu matora, babajijwe nimba Biden yaratsinze biciye mu kuri. Abarepublikani 52% bavuga ko Trump yatsinze mu kuri, mu gihe 29% bemeza ko Biden ari we yatsinze. Leta z'Ubumwe za Amerika ejo kuwa gatatu yarafatiye ibihano bishasha Irani bitumbereye ikigo cashinzwe n'umutegetsi kizigenza Ayatollah Ali Khamenei. Ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe ikigega bwavuze ko bwashize ku rutonde rwirabura ico kigo citwa Boniade Mostazafane. Ni ikigo c'abagira neza kijejwe gufasha abakene hamwe n'abahohotewe. Amerika ivuga ko ubutunzi bwaco buva mu banyagihugu kandi bukoreshwa mu gutungisha uwo mutegetsi kizigenza wa Irani Ali Khamenei, no guha ubushimwe abagenzi biwe muri politike ndetse no guhiga amareta badacana uwaka. Ivyo bihano bitumbereye abantu 10 hamwe n'amashirahamwe 50 ico kigo kigenzura, harimo ibisata vy'ubutare n'ubutunzi, kandi ubutunzi bwavyo bwinshi muri Amerika bwarafashwe. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rivuga ko umugera wa corona, ubwicanyi hamwe n'umutekano muke muri Afghanistan byaciye intege impunzi z'Abanye-Afghanistan bari muri Pakistani na Irani, bituma zitahuka inyuma y'imyaka zari zimaze mu buhungiro. Umuvugizi wa HCR Babar Baloch avuga ko yiboneye ibitigiri birenze by'abantu babaye mu buhungiro, benshi bamazeyo imyaka irenga 20. Uyu mwaka HCR ivuga ko impunzi zingana 2,000 zatahutse muri Afghanistan zivuye muri Pakistani na Irani. Baloch avuga ko Abanye-Afghanistan bizigiye ko amasezerano y'amahoro yafashijwemwo na Leta z'Ubumwe za Amerika hagati ya leta ya Afghanistan n'abatalibani azoshirwa mu ngiro hanyuma intambara irangire mu gihugu cabo. Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru.
Ijwi ry'Amerika turumvikanira mu Rwanda kuri FM 104.3 na FM 88.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ingingo z'ingenzi zigize amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari. Hirya no hino mu mijyi itandukanye ya Uganda haraye hadutse imyigaragambyo yibanze cyane mu murwa mukuru Kampala, yatewe n'ifatwa ry'umunyapolitike Robert Kyagulanyi uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Bobi Wine. Uko niko byari byifashe muri Uganda ejo kuwa gatatu, naho mu Rwanda Sena irasaba leta gutangaza buri mwaka urutonde rw'abahamijwe icyaha cyo gusambanya abana kandi ibihano bahabwa bikiyongera. Ibyo birasabwa nyuma y'uko bigaragaye ko hari abagihishira abakora icyo cyaha. Ni mu kanya, ntimujye kure. I Kampala mu murwa mukuru wa Uganda, polisi yarayirashe ibyuka biryana mu maso kugira ngo itatanye abantu bari mu myigaragambyo yakurikiye itabwa muri yombi ry'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Bobi Wine. Polisi kandi yarashe amasasu akomeretsa bamwe mu baturage, abandi barahunga. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala muri Uganda, yarabibonye adutegurira inkuru. Uko niko byari bimeze mu mujyi wa Kampala kuri uyu wa gatatu. Polisi n'igisirikare biriwe batanye mu mitwe n'ibihumbi by'abantu batangiye kugana imihanda mu myigaragambyo mu mijyi itandukanye mu gihugu, hamaze gusohoka amakuru y'uko Robert Kyagulanyi urimo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu yari amaze gufatwa n'abashinzwe umutekano. Uyu munyapolitiki uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Bobi Wine yafatiwe mu mujyi wa Luka mu burasirazuba bw'igihugu, agana ku kibuga aho yateganyije guhurira n'abayoboke be muri gahunda yo kwiyamamaza amazemo igihe gisaga icumweru muri ako karere no mu majyaruguru y'igihugu. Umuvugizi wa polisi Fred Enanga yabwiye abanyamakuru ko Bobi Wine n'abandi banyapolitike bafashwe kubera kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Were actively involved in massive mobilization of assemblies and processions. Ati uyu mukandida Robert Kyagulanyi hamwe n'undi munyapolitike mugenzi we bitabye mu bikorwa byo gukusanya abantu guhura mu bwinshi binyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Umukandida wa FDC Patrick Amriat nawe yafatiwe mu majyaruguru mu mujyi wa Gulu ashaka gukora inama itemewe n'amategeko. Aba banyapolitike bari bamaze igihe banga kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. So to undermine the integrity of the Electoral Commission. Aho ni kuri umwe mu mihanda y'umujyi wa Kampala, aho imodoka y'umuturage ushyigikiye Perezida Museveni yari isizwe ibara ry'umuhondo ry'ishaka riri ku butegetsi yatewe amabuye n'abigaragambya. Wari uyitwaye yagonze abantu bataramenyekana umubare agerageza guhunga. Abandi bantu benshi bari bambaye imyenda y'ibara ry'umuhondo nabo babonetse bahunga kubera ko bagirirwaga nabi n'abigaragambye. Hirya no hino mu mujyi imodoka zo mu biro by'umukuru w'igihugu zatewe amabuye mu mihanda, kandi abigaragambye bacanaga umuriro, abandi bashwanyaguza ibyapa n'amafoto ya Perezida Museveni amanitswe ahantu hatandukanye. Urwo ni urufaya rw'amasasu ubwo polisi n'abasirikare bageragezaga guhagarika imyigaragambyo hano Kampala. Benshi bahakomerekeye, abandi barapfa. Ukurikije polisi, abantu 3 nibo batakaje ubuzima muri iyi myigaragambyo kandi abasaga 30 barakomereka bikabije. Ariko amakuru ataremezwa hamwe n'ay'umuryango w'ubutabazi wa Red Cross avuga ko abishwe barenga ku b'igipolisi gitangaza. Polisi navuga ko ikigo cyayo cyakatwe mu mujyi wa Kampala cyatwitswe n'abigaragambyaga. Indi mijyi yavuzwe mu myigaragambyo irimo Masaka, Jinja, Iganga, Guru, Mitiana hamwe na Mbare, kimwe n'ibice biherereye umujyi wa Kampala. Abasirikare n'abapolisi baraye bagenzura iyo mijyi yose. Hano muri Kampala ho buraho kandi agihura n'umusirikare cyangwa umupolisi bitwaje imbunda hamwe n'ibindi birwanisho biremereye.
Akanama gashinzwe amatora kari gaherutse gutangaza ko abakandida batarimo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 biyamamaza, cyane cyane abakusanya abantu basaga 200 mu manama yabo bagiye guhagarikwa. Ariko abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko aribo polisi yibasira gusa, mu gihe abashigikiye Perezida Museveni bakorana mu bihumbi bo ntagire icyo babatwara. Kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu bageze mu cyumweru cya kabiri, arimo abakandida 11 kandi kukazarangira mu kwezi kwa mbere hakurikira amatora azaba ku itariki 14 z'uko kwezi. Aya matora arimo n'abajenerali 2 bahoze mu gisirikare cya Museveni. Nyamara abanyapolitiki 3 aribo Perezida Museveni, Robert Kyagulanyi w'ishaka NUP hamwe na Patrick Oboy w'ishaka FDC nibo bagaragara ko bafite ababashigikiye benshi kuruta abandi. Ignatius Sibahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Tuve muri Uganda tumanuke mu Burundi, aho umukuru wa Sena y'icyo gihugu asaba abapastori b'insengero kwirinda ubushyamirane bushingiye ku by'ubutegetsi bukunze kugaragara mu nsengero. Perezida wa Sena y'u Burundi yabivugiye mu murwa mukuru Igitega ku wa kabiri mu nama yagiranye n'abahagarariye amadini n'insengero byemewe mu Burundi. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguwe hifashishijwe abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Muri iyo nama yabereye mu gisagara ca Gitega, Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yavuze ko yatunganije iyo nama kugira ngo barabire hamwe ibibazo vy'indyane zihanze amashengero. Iyindi ntumbero ngo kwari kuraba icokorwa kugira ngo izo ndyane zihere. Emmanuel Sinzohagera abona ko izo ndyane ziva ku gushaka kwihagira ubutunzi bw'amashengero. Kubwiwe abarongoye amashengero bakwiye guhimiriza ababayoboka kwijukira ibikorwa kugira ngo bagwize umwimbu, biteze imbere, bongere bateze imbere ishengero. Ni ngombwa ngo abo turongoye tubahimirize gukunda ibikorwa, ni nawe tuzogwiza umwimbu. Andiko ndababwira ingene nk'abakozi Imana dufise uruhara hamwe no kwigisha abantu ijambo ry'Imana, tubahimirize gukora kugira ngo bagwize umwimbu. Birashoboka. None tuzakira amashikano bakuye batagiye gukora. Basimvuge ibikunda kutunezera twebwe abakozi b'Imana. Erega musomye mu gitabo cya kera mu Bareba umenga canke bavuga bati umundi muntu yatanga kuvyo yaronse, ntashobora gutanga kuvyo ataronse, abaye musuma. Ivyo navyo kugira bironke no kagenda gukora hanyuma karonka, Imana igahezagira ibikorwa by'amaboko yiwe, hanyuma akabona ivyo ashikanira mu ngoro y'Imana. Umukuru w'inama nkenguzamateka asaba abarongoye amashengero gufata iya mbere mu gukora ubuzi bwo kwiteza imbere, hakuguma bateze ijisho amashikanwa n'ibigira 10, ivyo avuga ko bishobora kuba ariyo ntandaro y'indyane mu ndongozi z'amashengero. Dukore kumwe Paulo yahorakora, tuzogabanya ingorane zitari nke. Tukozira Imana uhe akaroro abandi kujya Paulo yajisha amahema gakora, natwe dukore. Uronse opportunity yo kora ku kazi, ibyo bizoguhesha iteka mubo urongoye, kandi hari byinshi bizokurinda ko benshi ingane zacu zivahe. Icyo ni kibazo umwe wese aza kwihigisha mu mwanya. Tuguma gusa turindira ku rusengero ngo babazana amashikanwa n'ibigira 10, mukaje mutangura gutuka abakirisu ngo nta n'isoni mufise, ngo jewe umubwe mu inyama, ngo je nkagira ibiharage. None ko n'ivyo biharage babironse urashima Imana, genda nawe ukore, hari izo nyamuziki. Abaserukiye amashengero bavuga ko zimwe mu ndyane zituruka kubitwaza ukuboko kwa bamwe mu bategetsi b'igihugu, bigatuma barenga amategeko ngenderwa ko agenga amashengero. Pastori Rohando w'Imana arongoye ishengero rya Pentecote Evangelique mu Burundi. Uyu munsi ishengero yashobora ko rifite amategeko meza, ugahakinjira umuntu akaza agomba kuyahonyanga adashigikiwe n'abantu 5 nk'uko babivuze, ariko kuko avuga ati nzinanye na naka jyogora duhure, intambara zigaheraho, wa mupastori akavuga ati dukurikiza amategeko, mukomeze yuko itegeko rigenga amashengero n'ayandi matekisi statutaire et réglementaire régissant les confessions religieuses aba observé igihe cyose habaye de conflit, apana guca ku ruhande. Uburenganzira abantu bafise bwubahirizwe hadahonyanzwe n'ubw'abandi. Nk'umuti kugira izo ndyane zihere, Pastori Michel Habonimana aserukira imbere y'amategeko ishengero ubuserukizi bw'ubwami bw'Imana, avuga ko hoshingwa urwego rwo guhanura hagati y'amashengero, urwego goza ruramirira hagufi ibintu bitarayangara. Nk'umuti nagomba gusaba ko mwokwiga urwego gojaho goza ruraraba izo ngorane nayo matati, hanyuma bagategura amasession
yo guhanurana, kwigishanya no gusenga, kugira ngo ntituze twame dukorana mu manama gusa tuvuga ingorane gusa, ariko ubwo rwego rukadufasha, ni nabyo bizofasha mu kuvura izo ngorane zigahera, hanyuma ishusho ry'amashengero n'amadini rigasubira kuba ryiza. Mu gusozera iyo nama, abarongoye amashengero yemewe gukorera mu Burundi bihaye intumbero yo kwikubita agashi, kuko bavuga ko basanze akenshi ivyo bapfa babifatiye ku maronko, bigatuma bamwe n'aba baca bashinga imigwi ibashigikira mu ishengero. Iyo migwi ikaba ari nayo iheza igashamirana nk'uko vyabaye mu rushengero rw'abaventisi b'umunsi w'indwi. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Tuve mu Burundi tugaruke mu Rwanda, aho Sena isaba leta gutangaza buri mwaka urutonde rw'abahamijwe icyaha cyo gusambanya abana, kandi ibihano bahabwa bikiyongera. Muri iyi myaka 3 ishize, abana bagera ku 74,000 nibo bamenyekanye ko basambanyijwe, naho abahohotewe batarageza ku myaka 10 bararenga 2,000. Asumta Kaboyi nibyo atubwira. Komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena y'u Rwanda niyo yacukumbuye iki kibazo, maze igaragaza ko mu Rwanda abana bakomeje gusambanywa, baba abakobwa ndetse n'abahungu. Mu ngero nke yatanze, Komisiyo y'imibereho myiza muri Sena yagaragaje ko kuva mu mwaka 2019 kugera mu mwaka 2020 abana basaga 7,000 aribo bagejeje ibirego ko basambanijwe ku gahato mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Muri iyi mibare hagaragaramo abana bari munsi y'imyaka 10 bangana n'2,167, mu gihe abari hejuru y'imyaka 11 kugeza kuri 17 bagera ku 5,313. Ku rundi ruhande ariko, imibare yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu bana basambanijwe bakabyarira kwa muganga muri iyi myaka 3 bagera ku 74,000. Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu bugakorerwa ku bana 200 nabo bwagaragaje ko abana benshi basambanirizwa mu ngo zabo ndetse no ku mashuri. Muri aba babajijwe, abagera ku 118 basambanirijwe mu rugo, naho 40 basambanirizwa ku mashuri, mu gihe abasigaye bagiye basambanirizwa mu nzira, mu modoka, mu mahoteli no mu nsengero. Sena igaragaza ko ukurikije imibare y'abasambanijwe bagatanga ibirego n'iy'abasambanijwe bagaterwa inda nk'uko byavuzwe na Minisiteri y'Ubuzima babyariye kwa muganga, bigaragara ko iki cyaha kigihishirwa. Senateri Umuhire Adrien uyobora iyi komisiyo n'ibyagarukaho. Komisiyo yasanze bituruka ahanini ku kuba mu miryango hagaragara guhishira abasambanya abana. Ukaba uzi yuko umuntu yasambanije umwana wo kwa runaka, ariko kugira ngo utange amakuru kugira ngo uwo muntu ahanwe biracyarimo ikibazo. Twabonye kandi hari abantu bagikemura iki kibazo binyuze mu bwumvikane, akabona ni mubyara w'umwana wamuteye inda, cyangwa se ni umwana bafitanye isano arera wasambanyije uyu mwana, akanga kubivuga bakagikemura mu buryo bwo kumvikana. Iyo ugereranije rero umubare w'abantu bakora iki cyaha cyo gusambanya abana n'umubare w'abahanwa, usanga rwose umubare w'abahanwa ari mutoya. Abasenateri bagaragaje zimwe mu mpamvu zikomeye zongera isambanywa ry'abana muri ibi bihe, batunga agatoki mu kudohoka kw'ababyeyi mu burere baha abana babo ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga itagenzurwa. Uyu ni Senateri Uwera Pelagie na Senateri Uwizeyimana Evode. Iyo urebye nko kuri YouTube cyangwa za Facebook uburyo ziteye, nta buryo bw'ubwirinzi ku bana babasha kuba bazigeraho bazikoresha. Umuntu wese ashyiraho inkuru uko ashaka,
ushaka kuyifungura nawe akayifungura. Mbona hakwiriye kujyaho uburyo bwo gukumira abana batarageza muri iki gihe cyo kuba bakwemererwa, nk'uko hariho amategeko abuza abana bataragira imyaka runaka kunywa inzoga, hakabaho n'ibituma abo bana batarageza icyo gihe badashobora kwakisesinga ku nkuru nk'izo ngizo. Kompiyuta yabaye nk'igikinisho umwana akinisha. Muri kwa kubura umwanya ko ababyeyi baramwana baramusigira laptop. Murebe kuri YouTube urafungura ugahita ubona abantu bigisha uko imibonano mpuzabitsina ikorwa. Ibi bintu turabikontorora gute? Ninde muntu, ninde custodian w'ibi bintu? Hari n'abasenateri bamwe bagaragaje ko ibihano bihabwa abakoze ibi byaha bikwiye kongerwa. Senateri Kanyarukiga Ephraim: ibihano byo gufunga imyaka 20 kugeza kuri 25, hakaba n'ubwo bigera kwa burundu. Ese imyaka 25 aho ntiyaba wenda ari mike yakongerwa. Hari n'abafashe rero intera nini mu guhana gukomeza ibyaha. Ngira ngo murabyumva, hari n'abavuze ngo ufashe umwana ku nguvu bajye bamushabura. Zimwe mu ngaruka zagaragajwe n'abagiye bakora kuri iki kibazo cyo gusambanya abana bakiri bato zakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ndetse n'imiryango yita kuri iki kibazo, haza ku isonga ko umubare w'abana basambanywa bakiri bato usanga imyanya myibarukiro yabo yarangiritse, abandi bikabaviramo guterwa inda bakiri bato. Ubuhamya bw'umwana w'umukobwa wabyaye atarageza imyaka 17 bugaragaza ubuzima bubi yanyuzemo, burimo no gufungwa kuko yakuyemo inda. Turongera turabonana n'irinde ya kabiri, mbimubwiye nyine ambwira ko inda atari iyo. Ntekereza rero kuyikuramo ukoresheje imiti ya Kinyarwanda. Maze gukoresha imiti ya Kinyarwanda hashize nk'ibyumweru 2 bibaye, wa muntu nyine amvamo arabivuga. Umwana biba ngombwa ko bamukura muri toilette twe twamusize. Hari indirimbo ugira icyo kintu? Ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi bamama nyine bahetse cyangwa baza kunsura. Ntabwo natinyuka kuvuga ati reka turebe umwana. Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gihora kivugwa n'inzego zinyuranye, Sena y'u Rwanda irasaba guverinoma gukora no gutangaza buri mwaka urutonde rw'ab'inkiko zahamije burundu icyaha cyo gusambanya abana, kandi rukagezwa mu nzego zegereye abaturage, ndetse hagashyirwa mu mihigo y'ingo no mu mihigo y'inzego z'ibanze ingamba zo gukumira iki cyaha no kurwanya kurandura burundu iki kibazo cyo gusambanya abana. Iyi myanzuro yagejejwe kuri guverinoma yatowe n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi, urakoze kuri iyo nkuru. Udusubije mu Burundi, aho kuva mu cyumweru gishize inzego z'ubuyobozi bw'umujyi zatangiye gushyiraho ingunguru zitabwamo imyanda hirya no hino mu mujyi wa Bujumbura. Ishyirahamwe ry'inshuti z'ibidukikije mu Burundi rirashima iyo gahunda, rikavuga ko izatuma ikirere cya Bujumbura n'ikiyaga cya Tanganyika bihumanuka. Eloge Wilikaneza arakomeza. Byose hamwe ibigunguru byo gushyiramo imicafu bimaze gukwiragizwa mu gisagara cya Bujumbura kuva mu ndwi heze bigera kuri 20. Bifite agaciro k'imiliyoni 12 z'amafaranga y'amarundi, akaba yatanzwe n'abanyagihugu na cyane cyane abacuruza bakorera hagati na hagati muri Bujumbura muri komine Mukaza. Renovasi Ndayihebura, musanteri wa komine Mukaza, asigura ko umugambi waje kugira hirindwe umurengera w'ubucafu ukomeza kwibonekeza naho igisagara kidasiba gusibura. Twarakoze ibikorwa bijanye no gukura amasashe n'amaplastike y'ubucupa mu mabarabara, kubera twabonye yuko biri mu bihungabanya ibidukikije, kandi arivyo bituma iyi miserege ica hagati mu gisagara mbere no mu makartie iziba. Ugaca turabona yuko hari ikibazo gikomeye ko naho tubikuraho abantu baca basubira kubitaho bukeye. Ca twiha rero intumbero yuko tugerageza kugira ngo haboneke amapubere kugira ngo tuzoshike kuri rya hangiro rikomeye yuko tugira igisagara gisukuye. Mu kurindira kugera kuri iryo hangiro, bamwe mu banyagihugu bakorera hagati mu gisagara barashima ino ngingo. Ndabishima kubera bizodufasha ku isuku. Ni sawa, umuntu anyoye akantu nyomba amazi kazana akacatera kajya anyweje kunywa amazi cagacamo ngaha. Nyomba anyoye amata, ubu hasigaye ibintu byinshi mu amazi, amata, utuji ugasanga butekeye muri bene ubwo bucupa bwa kinji. Gisagara nacyo ico kibandanya gifite isuku ryiza. Ni umugambi mwiza cane, ahubwo ibi byaratevye tuvyakira neza kuko igisagara cacu cari gikeneye isuku nk'ibindi bisagara byose byo mu karere. Ni ibintu rero dushima cyane kuko natwe abene gihugu twara tuvyumvira ko ugenda ubona ibarabara ryari kuba risa neza, ari ugasanga ibintu by'amasashe, ibintu bikozwe muri plastiki, ugasanga bironona amabarabara, ugasanga mbere bironona n'ibidukikije. Uwo n'umugambi mwiza ahubwo wari waratevye, turawushima cyane kugira ngo igihugu cacu
igisagara dufise gihiganwe n'ibindi bisagara vyo mu karere. Bamwe muri bo nk'uyu mugabo acuruza amayinite ya telefone nabo ariko basaba ko nashyirwaho ubwiherero rusangi. Nka jewe ngitangura kuza ngaha aye mu muji vyarangora kuko vyasaba yuko nca ntanga amahera kugira ngo nje mu kazu ka sugumwe, ariko urumva leta izanye umugambi nk'uwo ikazana utuzu twa sugumwe ngaha mu gisagara navyo vyofasha bikorohereza bene gihugu, kuko hari igihe usanga nyene ata mahera ufise ivyo birashoboka gutyo bigaca bikugora. Navyo ni ibintu bikenewe cane, leta yoraba ikabikorerako bikagenda neza. Ubuyobozi bwa Bujumbura bwemeza ko bwamaze kuvyiyumvirako mugabo ko bisaba uburyo bwinshi nk'uko bisigurwa na Sindayihebura. Ico ni kibazo gikomeye kandi muzi yuko gisaba uburyo bwinshi. Turamaze kugiganira akatari gake n'inzego zidukurira uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura muri kazoza atare kakure cyane. Turifuze yuko n'ikibazo cy'ubwiherero ku mabarabara nabwo nyene twogerageza kugira ngo buboneke, kuko birafasha kugira ngo isuku ritsimbatane. Amasasu Bushimike umukuru w'ishirahamwe ry'abagenzi bidukikije nawe nyene arashima umugambi, avuga ko uzofasha mu kwirinda ihumana ry'ikirere hamwe n'ikiyaga Tanganyika. Wabona bimaze kubora yuko bica vyononereye ikirere impwe mu zihema abanyabujumbura, wabona ko bica vyononera amazi y'ikiyaga Tanganyika, kuko ivyo bishishwa n'imyembe n'ibindi vyose n'inyo zagiyemwo bica birangurura mu mazi y'ikiyaga Tanganyika, nayo kandi anyobwa n'abanyabujumbura ku bice birenga 80%. Urumva ko ari ikintu ciza gose kije gukingira ico kirere, kije gukingira ayo mazi, eka mbere kigiye gukingira n'abahita bahora banukirwa. Gusanura abategetsi gutunganya neza itabwa ry'imicafu kugira ngo iciza ntikibemwe ikibi. Gasaba leta y'u Burundi yuko yoraba abikorera utwabo babishoboye bashobora kuzohora batoragura iyo micafu hanyuma bakanayihingura. Rero amakenga tuyafise ngaho ko bashobora ubwo ayo mapubere kuzuza iyo micafu ikaguma ngaho urusazi rukaduma. Sindayihebura aramutwa komine Mukaza hari ico yibutsa abanyagisagara kwirinda kugira bino bigunguru ikuburiro ry'imicafu yo mu mazu n'ubucururizo. Amapubere aje kujaho kugira ngo imicafu twadusaye dufise mu mpangu zacu bijemwo, ni amapubere ajeho kugira ngo astahirize umuntu ari kukayira agacafu aronka hagata. Ni muri iyo ntumbero rero duhamagara bene gihugu bose yuko bokoresha izi pubere neza bakazikoresha ico byagenewe, hanyuma natwe nka komine tukemeza yuko n'imiburiburi rimwe mu minsi ibiri tuzoza turaca kuri amapubere kugira turabe imicafu irimwo hanyuma tuyikuremwo. Ihangiro komine Mukaza ifise ari nayo irimwe imirimo myinshi kurusha ayandi makomine y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, nuko amabarabara makuru yose mu kiringo c'amezi 3 yo bari kubigunguru abarengana ku binyabiziga n'amaguru batamwe imicafu. Bwana Sabushimike atwari ishirahamwe ry'abagenzi bidukikije asanga Bujumbura isukuwe neza ishobora no kuba isoko ry'amafaranga y'agaciro igihugu gikeneye, kuko hizohurumbirwa n'ingenzi zo mu karere n'ibindi bihugu vya kure nk'uko vyari kera. Eroje urika neza Ijwi rya Amerika. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru yacu yo muri aka kanya naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye hamwe n'abagenzi banje bamfashije kuyategura. Yarahagarariwe na Edi Rwema, yegeranijwe na Fatu Alimas Kalala, naho je mwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Mw'izina ry'abagenzi banje bose twafatanyije ndagira ni amahoro n'amahirwe kuri mwese.